abantu benshi bamaze iminsi bafata kuri irya jambo ngo ndagahende no kuvuga tugerageje kuraba style yabikozemo ntabwo yavugishijwe naragiye aransengera Prophet of Jesus Joshua asenge ndabona igitangaza cy'Imana afite mu bisanzwe nabwo atuburira abantu cyane nabwo avuga ikintu kibe kuko Imana yiwe Imana ikomeye kandi Imana ivuga ibyo yavuze bikaba ariko bikagaragara ko umenga umusaza ariko aratuburira abantu none mwebwe nk'abayobeke biyiwe ibyo bavuga nibyo canke mwebwe uko bamufata ni nkuko mwebwe mu mufata canke bimeze gute rero maze kubona profete wacu Joshua mbona afise impano ikomeye ndamukunda cyane mpita numva no muyoboka kandi ndabyo n'ibitangaza byiwe yakora ese wabirya jambo ryaciye rihagarara hajya nyene ntabwo yavugishijwe kubera narinzi ibyo avugishijwe bitegerezwa kuba kandi cyakubwiye cyaraba rero sinokumva ibyo byakaduga rero sinumva ko yari yavugishije nisengero bwa ribe hatamwe kuba Prophet of Jesus Joshua nico novuga ati kuba jene icyambere kwanza no kubanza ukagira vision ata vision nta ntushobora gushika kuri success banza kugira vision ukagira imbono atije cyagushika kuri iki na kiri uko na Yesu bwiwe yavuye mu ijuru afise vision yo gucungura abantu original kubera vision yari afise byarakunze ko vision yiwe yashikako iyazi uko nyine ata vision afise Yo mani ladies and gentlemen muraho murameze neza naje ndameze neza cyane kabisa ni Fabele Burundi canke ikiranga kirumwero abona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane ni Step Media Network abona neza ko ibintu bimeze neza cyane imbere yanje ndi kumwe n'abasore beza cyane abasore ba Mr Ndagahende abana neza ko ibintu bimeze cyane mbere yuko ndabakira mwumve ijwi giwe baratabura bona kwica reka mbaze ndabasaba mugire subscribe like share and comment kugira ngo ibiganiro tubaha bishishikare kubashikira mu mahoro n'umutekano abasaza mumeze neza reka mbanze mpere ku ruhande gucyaye mbanda muramutse umeze neza gamuta meze neza cyane woshobora kwidondora abadukurikira nta kibazo ego ku mazina yanje nitwa Mawinimana Eric ko ibyo novuga togita ry'ubustari nitwa Eric Perez woshobora kudusigurira Eric Perez yo ryaje riva na ngorane yego hama Eric Perez kubera muri jewe sanze ndi umufana wa Real rero iryo Perez ujya mu president naramukunze cyane yitwa Florentino Perez rero byarandyoheye kuba ngomba kwitwa izina ry'umupresident nkunda cyane kuvyo adukorera mu mugwi wacu kabisa reka twigire ku ruhande kwanza hamanda kugaruka ko mukanya umusaza kiri gute n'amahoro menshi umeze neza ko wagaye gamuze ushaka kutwica bidukundira niko dusanzwe kabisa tubwire wowe urinde nawe twigane utubwire uwari we izina ryawe Jenny Mr Bibo plus 257 Mr Bibo plus 257 musaza okay tubwire urinde mbo iryo zina ryawe ryaje niko abavyeyi bakwise canke iryo zina ryawe nijyane nibita ngo ni ry'ubustare mama wanje bona ko ibintu bizi kutariko Bibo byavuye mu zina abavyeyi banyise Bibonimana 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 nde nuvuga Bibonimana Juvenal Bibo nuto tu Bibo dutangura kuri Bibonimana kabisa okay aho nje ndakumva kabisa ibintu bimeze neza cyane tukiri ngaho nyene mwebwe ndabazi nk'abasore ba Mutama canke ba Prophet Joshua none bimeze gute tubwiye mwagiye gusengera muri hajya niho ni ryashengereza ni Sabaoti Church mwagiye gusengera aho bigenze gute byagenze gute kugira mwumve mwoyoboka umusaza Mr Ndagahene afite mu bisanzwe je novuga umunsi natanguye kwinjira muri Sabaoti Church ayro 17 Mai 2021 nona tumigwa n'umuvyeyi wanje mama wanje niyo yarasanzwe asengera arantumira ati bana banje muze tugiye gusenga mu bisanzwe nari umuntu adakunda gusenga nakuriye muri Catholic novuga no umunsi natanguye kwinjira muri Sabaoti Church
niye umuhamagaro wagutumye wumva wo kwinjira muri Sabaoth Church cyangwa kwa Mutama Prophet of Jesus? Umunsi ntangura kwinjira nari ngwaye ukuguru naragiye aransengera Prophet of Jesus Joshua asenge ndabona igitangaza cy'Imana cyambo natanu hari Imana cyo bituma ndahakunda nkabandanya sengera tanke wari wahinyagaye bisanzwe muze navuze ati nari ngwaye ukuguru ibintu byari bijiko nyene kabisa sengera ndakira ugomba wo muyoboka no muyoboka ko nahabonye Imana hari Imana okay na mugenzi wawe wasanze murasengera hamwe yego okay reka ndamwibarize mon frère nawe byagenze ko tubwira wumve woshobora kuba uri usengera muri Sabaoth Church? jewe uko no bivuga kubera icuti yanje nuko muyibona nga Mr Bibo yakunda kunumira cyane mu bikorane bya Sabaoth Church nanagenda rero maze kubona profete wacu Joshua mbona afise impano ikomeye ndamukunda cyane nitanumva no muyoboka kandi ndabye nibitangaza byo yakora nuko turiko turagerageza kuraba ku mbuga ngurukana mu canke kuri social media turabona neza yuko uno munsi uri hejuru umusaza Prophet of Jesus Joshua asiga avuga ibintu rimwe bikanka kuba canke bimwe bikaba ibindi ntibibe ariko bikagaragara ko umenga umusaza ariko aratuburira abantu. None mwebwe nk'abayobeke biyiwe ibyo bavuga nibyo canke mwebwe uko bamufata ni nkuko mwebwe mumufata canke bimeze gute? Mushobora guha umuco isi canke muhe umuco abantu bari baradukikana kuri Step Media kubera ko abantu benshi barafata bagaponda nk'umburi kintu niko no byita mu yindi mvugo bagaponda ikintu mwebwe nk'abayoboke mwahisemo kumuyoboka donc nikiye kintu mwotangariza isi ku bwa prophet wanyu? Fete mu bisanzwe nabwo atuburira abantu cyane nabwo avuga ikintu kibe kuko Imana yiwe Imana ikomeye kandi Imana ivuga ibyo yavuze bikaba. Abantu benshi bamaze iminsi bafata kuri irya jambo ngo ndagahende no kuvuga tugerageje kuraba style yabikozemo ntabwo yavugishijwe kandi ntabwo yavuze ati Imana imbwiye ndagahende bisigura ngo yavuze ati akarya kaduga ndagahende ati kajya kaduga ndagahende nabwo yigeze avuga ati Imana imbwiye kajya kaduga ndagahende yarabaje ati kano kaduga ndagahende Alvera cha Yannick Uta mu kuvuga mu gihe abuze umuntu yishura ati ga Alvera canke Yannick Uta arabuze umuntu ashobora kumuhinyisha that's why birya jambo ryaciye rihagarara hajye nyene ntabwo yavugishijwe ahubwo yaravuze hariho difference yo kuvugishwa no kuvuga. Okay ariko tugiye kuraba mu byo yagiye aravuga nawe nyene ubwiwe avuga ati jewe sinivugishije nkuko nyene muhejeje kubivuga ariko uko biri kose tuzi neza yuko umuntu w'Imana canke umuprophet rimwe mu majambo avuga ari imbere y'ishengero ry'abantu kenshi gashoboka mu bintu twagiye turaba usanga ayo majambo ari amajambo abavugishijwe. Mwebwe hari cyo mubizi ko nk'abayoboke biyo? Yewe nuko kiri mu byatumye ndamuyoboka cyane kubera narinzi ibyo avugishijwe bitegerezwa kuba kandi cyakubwiye cyaraba rero sinokumva ibyo byakaduga rero sinumva ko yari yavugishije ahubwo yari yashatse kuvuga nyene akaduga ndagahende ariko ni yari yavuze ngo comme joke ngo ndavugishijwe akaduga ndagahende hama amucagu ariko nyamucagu oya ni yari yamuvuze wari yarabajije abakristo yarabajije. Okay sawa nuko Mr Bibo usanzwe ukora iki mu rushengero rwa Sabaoth? Mu rushengero rwa Sabaoth ndi umukristo asanzwe ndinjira nkasenga Imana nk'abantu. Winjiye ushaka kumva ukora iki mu rushengero ko tuzi neza abajene benshi yo binjiye mu rushengero bafite ibintu kanaka bashaka kuza gukora mu rushengero bivanye n'umuhamagaro ndacari ngaho ndacara umuhamagaro wanje icyo nabamfishoboye ko mu murimo mu rushengero rw'Imana bavuga ati yaduhaye gusabagirana bisigura aho yabaye kuba baririmbye kuba ba protocole kuba abantu bakubura ingoro y'Imana kuba abantu bavuga ubutumwa ni kuvuga ndacaraba umuhamagaro wanje muri ibyo ushobora gusanga afise umuhamagaro wo gukubura ko usanga ngiye mu buririmbyi nkubise swata ndacarindiriye ushobora kuba nsanga afise umuhamagaro wo gukubura ingoro y'Imana kabisa ako ko je numva ufise n'umuhamagaro w'ivuga butumwa muhamagaro w'ivuga butumwa byose niyo mpamvu navuze ati yabitanze kisabagi ushobora gusana nawe ufise umuhamagaro w'ivuga butumwa ari gihe kitaragera
amashobore kuvuga ubwo butumwa. Wowe Prophet of Jesus umufata gute muri rusange kuri wewe? Prophet of Jesus Joshua ndamufata nk'umuvyeyi wanje nk'icitegererezo cy'uwanje, umuvyeyi wanje w'impuhemu. Impanuro ziwe ziradufasha, ziratuma dushika aho tutoshitse. Inyigisho ziwe ziratubaka natwe bugwaruka, yigisha neza. Amfete muri rusangi uko akora ibintu vyiwe biranyubaka, birampa inyigisho. Mon frère Mr Perez, wowe nawe winjiye mu rushengero muri Sabaot, usanzwe ukora yiki muri rusangi, nawe bimeze gute? Naje uko no bivuga, nanje sanzwe ndi umukristo nyene bisanzwe, ndinjira kwa Mungu na gikorwa ndaronka, novuga ngo nkora muri Sabaot Church. Ariko nacifuza ndiko ndaraba nuko umugenzi wanje yabivuze, ko araraba umuhamagaro wiwe, nanje ngiye ndiko ndaraba umuhamagaro wanje. Gusa ndabiravye umuhamagaro wanje muri Sabaot Church, nashaka kuba umuririmbyi. Abo uriko ukora iki kugira ngo ube umuririmbyi muri Sabaot Church? Icyo noba ndiko ndakora, ndiko ndaraba uburyo no kwegera amakorare ya Sabaot Church, uburyo no kwifatikanya nayo kugira ndabo uko niyumvisemo umuhamagaro wanje ko ari wo kuririmba, numve ko ari wo hama mbandanye ibikorwa by'Imana. Ngira mbaza akabazo ndakerekeza kuri Mr Bibo. Kubera iki ubona neza yuko ishengero ya daddy wanyu ariwe Prophet of Jesus Joshua ari ryo zina ryakomeje gukura cyane kuruta ishengero ryiwe? Byagenze gute? Izina niryo ryakuze kuruta ishengero. Yego, kuko no munsi wumvise ngo Sabaot Church navyo bamenya, ariko vuga Prophet of Jesus Joshua cyamumenya. Why not? Muhibaza ko ari kubera iki? Navuga yuko bivana abantu benshi je toma duhura barazi ko ari Sabaot Church. Kuri ivyo kuvuga ati izina ryasumbye isengero, sino bihagarara ko cyane. Ujenzi ko isengero ari byo biravana. Ntaje ushobora kubunzi ariko utazi abavyeyi banje, cyo ushobora kubutanze utazi izina ry'umuryango wanje. Biravana rero ukuntu abantu babara, ukuntu byo bajyaragiye mu bantu biravana. None uratanze akaroro, ndashobora kuba ndakuzi nkawe nka Mr Bibo, ntazi famille yawe bien sûr. None we ni watangwe kuvuga kuri famille yawe canke nagira habanje kuvuga famille and then nawe uravuga? Ukivuze aho onyati sije natangwa kuvuga kuri famille yanje, aho cyanda kwereka yuko nisengero bwaribeho hatangwe kuba Prophet of Jesus Joshua. Aho wamaze kwishura deja, no kuvuga Prophet Joshua niwe yatangwe kubaho imbere y'isengero, niwe yatumye isengero ribaho. Niwe mutwe w'urusengero, niwe yavuze ati dukore no sengero. Avuze uko no kuvuga rero niwe igitsina ryo n'ijyo ricari jajiro kuruta iry'urusengero. Nkuko uvuze ati jewe kuri famille yanje sije natangwe kubaho kuri famille yanje, no kuvuga famille yanje niwe yomenyekana kuruta izina ryanje. Yumva cyatanguye kubaho nico kimenyekana. Prophet Joshua rero niwe yatanguye isengero. Kuvuze ngo ishengero ryo ryatanguye kubaho, bame plutôt ngo Joshua niwe yatanguye kubaho. Muturaraba nawe ntutubeshe kubera ko ishengero ryabaye kuva na kera, twebwe tutaranavuka abantu benshi Sabaot Church. Okay, aho ndagutahuye kuko tuvuze ngo ishengero, ariko nibaza neza yuko numutwe w'ishengero rya Sabaot Church. Yes. Okay, urakoze cyane. So mesherizam mufise reka mbaze umumwe, mufise indoto yo gushika hehe muri rusange? Namaze kumva Mr Bibo waritaziriye izina, nisinzwe ko waryitaziriye canke waritaziriwe n'ibindi bintu. Nashaka utubwire iryo zina cyane aho ryavuye hama ucitubwira n'indoto ufise muri rusange yejo hazaza ko turabona ko uri umujene kandi akiri mutakifise amaraso yiruka. Yes, kare. Izina Bibo ndibuka hari mu wa mbere secondaire, kujya aza encadrer akabaza ati we zina ryawe ninde, nawe zina ryawe ninde.
naravuze ati je nitobibona Imana Juvenal aransubiza ati witwa nde kubwishavu n'akantu narivuze inshuro nyinshi Bibona Imana Juvenal umva narakankamwe abagenzi bace Bibo Mr Bibo bavuga Bibo bice yafata rero ko Bibo gushika n'abantu bararimenya Bibo kabisa. Okay, uri kutegurira iki nk'indoto yawe ufise umva ushaka gushika ku nka Bibo? Nk'indoto yanje ndashaka gushika kure anovuga ati muri rusange ndashaka gushika kure harenge aho ndi kandi ndashaka gushika kure Imana yangeneye. Iyo uvuze ngo ushaka gushika kure ubushatse kuvuga gute muri rusange? Vuze ushaka gushika kure ni kuvuga ati ushaka gushika nko ku bintu bidasanzwe nkatunga n'abandi bantu nuko. Tukiri ngaho nyene tujye ku mugenzi wawe je namwita Perez kuko niryo nafashe kabisa kuko niryo ritwika. Umusaza sazwe n'umukinnyi w'umupira none wowe? Yego. Urakina umupira? Ahubwo nari sanzwe. Uburi muri mu bawigeze? Ndi mu bawigeze rabitse. None wahebye umupira kubera iki? Wimvise kuheba umupira kubera iki? Nico noba navuze ngo nahebye umupira kubera iki? Cyambere n'amashure yo barimwe mu byatumye meba umupira. Kubera mu bintu byatumye meba umupira. Kubera ubiravye ndumuprefina basimejeje mu mwaka weze. Niyo mpamvu kubera by'umupira mwiyo mwaka wa seconde narakina umupira kandi narawukunda niyo niryo zina rya Perez ryazananye. Gusa mu mwaka kora amashure umwaka wa nyumura urazi ngene biba bimeze cyasanga umupira mbaye ndawuhagarika. Rero nikindi cyatumye kugeza n'isaha ataho ndasubiramwe naho ishure narirangije ndiko ndategura vision manze negure mbona kazoza yiwanje manze shike kucyo basi nifuza. Muriko mukurikirwa n'abantu benshi cyane aho ubona neza ko muriko mukurikirwa n'abantu barenga 50,000 uno mwanya tuvugana. Niki musaba public erikira bakurikirana mpere kuri Bibo? En fait nico novuga ati kubajene icyambere kwanza no kwanza ukagira vision. Okay. Ata vision ntantu ushobora gushika kuri success. Banza kugira vision ukagira imbono ati je shaka gushika kuri iki na kiri. Yes. Ubona Yesu bwiwe yavuye mu ijuru afise vision yo gucungura abantu. Original. Kubera vision yari afise byarakunze ko vision yiwe yashikako. Iyo azi ko nyine ata vision afise yari no gusubira mu ijuru atakinashitse. Kabisa. Ni kuvuga iyo ufise vision urashika ku kintu cyose ushaka. Okay, nka vision yawe ufise rero wumva iyo nagufasha gushika kuri bya bindi byawe byose bikomeye cyane ni nkiyi? Je ndafise vision kwanza yo gushika kure nkaba mbe novuga mu Français nk'imodoka ziba mu gihugu akaba ari je ndazizana muri kino gihugu cy'u Burundi. Yego. Okay, utarashika kuza gufahonisa ku by'imodoka kuko menga n'abavyeyi batuvye turi nzoya aha turakora gushika aho tugeze no musi turi imbere zanyu twiko turaba hosting. Nikiye kintu ngakavuga ati je vraiment uno mwanya nino saha ndiko ndakora iki kugira ngo nzoshike kuri rwa rugero rwo gushika ahantu ushobora gufornisa imodoka ziza ngaha mu Burundi uri kurakora iki? Mu bisanzwe hari utuntu nkora tubaye ndakoresha ibitumbura nkafornisa muri aho hariya ahantu hatandukanye cyane abakeneye kuza kurangura bakaza bakabirangura. Yes, of course. Nawe mon frère Perez uri kurakora iki cyangwa ufite umugambi wo gushika he muri rusange? Icyo ndiko ndakora ndiko ndihangira umurimo wanje kubera je suis entrepreneur. Yes. Kandi ndiko ndaraba ikintu no kwihangira basi no create kizome amafaranga mu gihe nazoba nagishoboye. Nangwe kugicreate nyiri muto. Yes. Okay. Nuko ubo bakenera rero abati je vraiment me petit nabumvise vraiment mufisi ivyumviro bikaze yo bakura hehe yo baronka gute? Hano yo dukura ni kuvuga je ndose uburonse n'uyu. Yego ntacyo
tubwire hano yo dukura place tuba turimo canke ego basi nyimba ari ku platform nyimba ari numéro de téléphone ou bien sinzi turashobora gusiga numero de telefone nta problème ego 68 71 91 46 okay nuko mesherezana reka ndabashimire cyane twayaze neza ndibatse okay yes yari Step Media Network aho neza yuko turiko turabashikiriza ibintu bikaze kabisa nari kumwe n'abahungu ba Prophet of Jesus Joshua wabona neza yuko abahungu abayarabaforomye n'inyishu zabo bishura nka se wabo abo yarabaforomye kabisa abona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane kabisa turabakunda cyane mushishikare mugira subscribe like share and comment kugira ngo ibiganiro tubashikiriza bibanaye kubashikira mu mahoro n'umutekano bano basore bafise impano nk'uyu Mr Bieber afise impano ukora ibitumbura mu mwegere ba boss mu musukemo amafaranga abananye bakora ibitumbura byinshi bigiye bitandukanye uno mujama ku ruhande press no mu entrepreneur umunyamishinga niko no mwita umunyamishinga kabisa abona neza yuko navuga ati jewe ndihangira imirimo igitandukanye kugira ngo shikane wa mugani ngo agakoni uzitwaza mu busaza ugacukira umusore nuko turabashimiye cyane mushishikare mugira subscribe nkuko twabibasabye kuva mbere turabakunda cyane mugira ibihe byiza ciao